ajya ari igihe tuzosanga ari igihe abapasiteri dushobora kutwitwari barabarengere umengo ntibakora inshinga ariko nta nizo bakora nitubeshake la inshingano zabo ni zike none wowe basi ndakubaza wowe nawe uri mu mafungo y'iminsi ngo ukaryamana n'umugore izo ngo uvuze kura ko tuzibisaba ubanze ujye ubwadona neza uri pasiteri sa nawe ube uronke mama pasiteri yihangana adashuha ariko rose nka wewe uba wambaye ibara kuvugisha ukuri wowe byihangana oya hano none ntibakubwira urazi ko nashobora gukora indirimbo ikantwara nk'imiliyoni 2 ugaca ubona ngo wataye umwanya umujemo yango n'amavideo yarambwiye ati mani izi ndirimbo ukora vraiment zirarenze akagera igihe nk'umurundi mana akayumva agaca yumva ngo ni Israel akabaza ngo umuntu ayimiza indirimbo ngo ninde waca ngo ubone umurundi mani wajya bona ngize ngo ni Israel urumva man ubwa mbere yumvise iryoshe akakubera yumvise uri umurundi agaca yanga mugani wa Ruveni Sumira akora video akora indirimbo akagutwara amamiliyoni ukaja za Uganda ugasohora ukavayo ukazana abademo akaza gukora video ngaho ugaca mvu umuntu muzima ari namoye ngo kuramugoroka Alvin no yavuze ati jewe ubu nzoca nimbogisi ndabo umuntu yanyise ko ndirimbo rukati ndamurandikira ati bite ni Alvin twobona kandi ndazazoca agenda ari rukati mu star aramamagaye muhuye ingumu ya moto turi kuri G5 production G5 media team afite muri G5 twarazanye ikindi gisata kijanye na media kugira ngo abakinyi mu ntabuza muravugira abantu bose baje gukorera muri G5 soro nkabavugira niyo mpamvu twazanye gisata cha media TV uretse muri G5 media TV nkuko ari G5 ya filme G5 Comedia, G5 Ice Cream, n'ibindi tuzoga matuko rero imbere byose ahubwo mbanje gushima kuba ntangugira gahenge ariko ndaba muzima nyuma y'ibihe binini ntari meze neza uyumva gute ubonye ndamahoro cyane imbere ugeze kubona mu kiganiro uvuga yuko nyine wababaye byari byanyabyo wababaye cyangwa byari blague mu biganiro boss of course jobabare tro nta muntu atababara kandi umeze nabi byambabaje cyane mugabo naribagirwa ndeka ndabyivugire nawe uraza kwivuga kwawe bakunzi bacu bafana bacu famille yacu bavukanye bavandimwe mukore subscribe kuri G5 Media TV mubandanye kuza muri bonero udukuru utuntu n'utundi two muri G5 Sindani sivyo mudukorere subscribe mugire share na comment muce mushirako nakunze kari umufana nabonye umufana anditse muri comment ati ndamukunda Jojo ndifuza kumubona I'm here nimusize gushira kindi comment mbona ko wagarutse hamanzo cha ntanga nimero yanje bukurikira mu kindi kiganiro kugira ngo duce tubonana face to face thank you so much hama G5 si yaba G5 gusa ziratanga ijambo no kubandi kukurumba ni media rero ni ku bantu bose turifuza ko bazogera igihe abantu bagiye barabura aho bavugira bagiye barabura ijambo tubigaye kuko narabonye muri ibi bihe ama TV yacu akeshi uzosanga akunda kuvugisha umuntu mu gihe gusa byacitse intambara mwanya na naka aho ne baca kurondera ariko ukawusiga ikorwa ciza nka seri yanje imanga seri ukabona ahubwo bagomba bakubwira ngo nguraryamye ngurasinzire nkikurakora je nubwo nagwaye ntandwi nimwe ihera nta postings ariko cyo mu mubona kubwira ngo urasinziriye uraryamye eske iyo seri kandi iranakunzwe ni nziza ni seri abantu benshi bakunda ariko ukabona nta muntu ashobora kuyumvira ko ntashobora kuyivuga ko ntashobora kurondera mu yivuge ko rero ugaca usanga abantu bakunda gusa byacitse rero turakwiye guhindura tugahindura ingendo abarundi nitwame muri byacitse hagera igihe ni byiza tubikore tuvugane mu buryo bwo kuvuga ibyiza dukora tuvugane mu buryo bwo gutezanya imbere kwankuhaja guteza imbere ibikorwa dukora
ariko apana guma tuvugana gusa ngo byacitse Abeli na Naka bamaranye bankanye ukumva ari wo mpamvu ari umwanya wo kuzana ikinyamakuru cawe. Ibyo bintu wapi. Turakwiye no guteza imbere impano ziba ziri zishasha. Nk'ubu kenshi usanga abantu bari muri G5 ntibabitaho ntibabaha ibiganiro kandi bari ku kive ko barakora. Ugasanga umuntu arashobora kuba afise TV cyangwa ikinyamakuru ugasanga yama ku ruhande rumwe yama ku bantu bamwe. Imigwi ibiri yo muri sinema usanga niyo agoma posta gusa ugahigana n'uyu muporomoka. Kweri binakora arabizi kweri urashobora kwamuvuga abantu bamwe muri industry ukamengo nibo bariko barakora gusa abandi bose wabaritse. Rero dushaka kuzoca muri bintu nk'ivyo je azogera igihe muri kazoza Imana impaye ubuzima ikomeje kundinda agera igihe abantu ngira ikinyamakuru kizoha ijambo abantu bose sivyo. Okay rero ngo ari washavuye nyine byave nyene cyene nashavuye bwo menye umuntu yakuroze je nayi kumuruga kabiri seriously oya Imana ntibikunda uzi ijambo ry'Imana ibintu ritwigisha bitubwira ngo umuntu akubita urushi icuma no ngaha akubitera. Rero uvuze umuntu akuroze nawe umwiture ku muroga rero ni iki mwese muri abarozi yumva nta none gasha boss umuntu yumvira kuroga umupapa w'abana barenga 3 4 umugabo afise urugo nyene birababaje tuje byari byambabaje kandi cyane ariko ndashima Imana yuko uhari kandi kuti uko biri kose wagerageje nyine gufokasinga ku kazi ntigapfe cyane utitaye ku magara yawe. Ibyo ndabigushimira abanyene ko barabona n'ababaje babare erega bajya abantu uwo muntu abikora cyangwa umuntu aroga bivuga ngo umuntu afise abana ahubwo ubavuyemo wewe niyo nsinzi kuko ntabanezerewe abagacangukira he ntabanezerewe nabajya abana ntakeneye ko nzobona umwana wanje bamutwara ngombe ngimpano mbe nigigukwa ngimpano umwana wanje mbona asohotse ibintu nk'ibyo byose n'umugisha ku cyo bita umuryango. Uwo muntu rero ntabyo aba yifuza ntabayifuza ko raho ugera ntabayifuza kutera imbere. Niyo mpamvu rero wewe kumuratira ngo ufise abana ngo ufise ibyo rero bimaze gutuma umwanya kuri ariko ndashima Imana ko agahegwe katangiye kuza nkiri muzima nkiriho kubera ko ibintu byanshikiye byabaye le 31 Decembre bivuze yuko wari umunsi wa nyuma guheza 2023 ari wo munsi nari guheza ngira ndaye muri morgue 2023 nyene nkayiheza no kuri muri morgue ariko Imana yarigaragaje nk'Imana burya rero mu bintu byose umuntu akora ubishira Imana imbere kuko nta nguvu nakoresheje nkurikije uburyo nari imeze ariko Imana yavuze ati ndakongereye indi minsi yo kuba ndacyafite byinshi byo gukora sindaheza nubwo ari ibintu binshi intege ariko ndacyafite byinshi byo gukora ariko nacane cyane gukora umuryango wanjye ndabise ibintu byinshi byo gukora umuryango wanjye ndipfuza umuryango wanjye kusiga ahantu hanaka rero ngira nivyo bishabuza abantu bakumva n'abagwaye agumye uri boga ritunakonze byataye kujya umuntu yandoze nawe nyine ubwiwe burozi bwiwe buratuma nawe boga kubera ko yarampagije nashaka kumara indwi ntajya amazi ndigaguma yuzuye simfungure ariko nibyo bintu narabibonye nk'ingaruka ntangira agahengwe byatumye nca ngoma ngira mbaho nta nguvu ikankenera kubera kugira ibintu bigarukana inguvu bigarukana amaraso kubera ko nyine naramaze iminsi ntafungura ariko inda yuzuye ibyo bintu yangaburiye uwo muntu nubwo bihagisha ariko ntibyafurika kubera ko ni pirate kabisa bituma tanga uvugira ubu nyine ubu ntatuguvuga bisaba gufungura imboga iki akanyama umuntu karose akagatererayo utuntu mwene kugasubirane nuko mu ncamake rero reka tubwire abakunzi ba G5 Production babandanye bakurikirane sinema imanga seri kandi tunababwira ko n'iyindi abantu baguma batwishuza the craziness yo hataba ubugwayi ndazi bigeze kure ariko kubera ubugwayi byaracanganye ako misiza igiye kuza mu yindi shusho kandi izobandanya ndazi ko abantu benshi bayikunda izobandanya yerekana rende batera inkuru muratsi ko nkunda kuvuga ariko yo bicanye na boss n'amagambo araguherana ntavyo muri kubona pe yo bagana boss kwira uvuga ati nkakanga dekona cyana hamuhira kandi agashomeri karababaza ko muri no minsi boss nisanzure mvuga ngo nyene nu dekonetwa mvuga Chembwira mvuge byose
utanyirukana abafana batabona vuga vyose yo gusa tubofa sana imagine ko yahabaye ukaba tangwe kumera neza abafana bacu bakomeza kudusengera badukunda abatwanka namwe mwihate bwa mudukunde ko nubundi muzopfa ubundi ko tuzopfa murapfa ikintu nubundi ko rubarindire nawe rutazobasimba mwabaye abantu bese ako mugakora na subscribe isi yaraheze canke ikirahera canke mu Burundi si ikibazo gisigaye gihari ubundi abantu bateza kwankana abaruguru basangiye amatongo ugatangura ngo warimye iwanje wandengereye akarimbi ibintu mwene ivyo ariko mu muji vrema uduhura n'umuntu agenda nawe tugaho kugenda n'undi agenda ntumenya ngo aronderera he ntumenya ngo abayeho gute uwo mutima wo kwanka umuntu uhera mu muji nimba ufise akaduga akawishi abandi basizeyo bita n'umuntu arakudiza ko ufise wishe kubera Satbi yaririmbye neza indirimbo yaravuga ati iyo ngiye mu bazungu bakoma amashi nagera mu barundi bakarya imisaya ati basigaye basunga gukundana n'abanyatabi it's true bro na muntu urukundo rw'amarishiri mu bantu ariko ntagara abantu bose abo abafana ba G5 baradukunda urukundo rwanyago ndabizeye ba boss musanzwe mu gisagara nubwo uba ahantu heza we nimba uba ahantu heza iwawe umuntu awugirisha ari ngo ubahajya heza hari abandi baba harenze hari ahandi ugera donc mu gisagara nagenda barutana hari ahandi ugera ukabona hararenze none iryo shari uzorigira uzomara abantu bose bagenda bakuruta abantu bose bose ico bakurusha uzobarugu bashobora nibaza ko atari byiza rero abantu borekana n'ivyo bintu tukabana mu mahoro mwese akarondera ivyundi vyiwe kuko umuntu wese ajya Imana yaba yaramuremye kandi kamuremana nungene azobaho umugisha wiwawe yaguha abandi kamenye ingene izo batunga we nubwo wiriguragira gute ntacu hindura nubwo ugira gute nubwo kwica umuntu kanaka ubuzima hari igihe uzosanga n'ubundi bya bintu vyiwe ntubironka wamugisha wewe nturonka bimwe yawe arakora we ntubironka irizi aya mazina ngo dupfa ngo y'ubustari we nubwo uwo mukuramo kanaka kagenda we ntucuba nkawe burya nasanze gukundwa ni ingabirano y'Imana ni Imana ishaka kuvuga tujya muntu ibi nakora ndamukundishije abantu nta muntu ashaka kwikundisha abantu urazi abantu benshi bashaka kwikundisha abantu nta bantu urubona bahena urazi ko n'abantu bambara ikareso akaja ku giti akifotora agapubira kugira arabe ko ngo abantu bose bamuvuga aho ugasanga n'ubundi ntibifatisha umuntu agakora ikintu cyose cyotuma abantu nyine ngo bamuvuga hari n'ushobora guhura nawe mwibarabara ugasanga atambuka nk'ikimuga yo maniga kugira quartier yose imenye uwo muntu wese bakeneye kuvuma ariko wapi ubwo bakabona nyine imengo yarayinze rero kumenyekana n'ubuntu bw'Imana kundwa n'abantu n'ubuntu bw'Imana iyo jalousie abantu boyireka kuko Imana yashize ko akoro ni akoro nyine ntacu nubwo uwo muntu yogenda wewe ntuca ufata wa mwanya wiwe ubundi hari ibintu bibiri bitajya vyibwa umugisha w'umuntu ni wibwa n'umukoshi w'umuntu ni wibwa nivyo hari akabazo abafana benshi bakunda kuyibaza no kubaza kenshi ngo burya Beri wayo urakijijwe bose barabibaza urakijijwe cyane sinzi ko ubusobanukirwa ijambo gukizwa kizwa ko kujya mu mazi menshi ukabatizwa ukihana ivyaha Jenita umva ijambo gukizwa reka ndarigusigurire gukizwa uravyumva urumva ko ari gukizwa ikintu n'umuntu yagukijije ikintu hari umuntu yakukijije ikintu kanaka arakigukiza rero ijambo gukizwa iyo uri umuntu wemera Yesu nk'umwami n'umukiza kuba wemera Yesu nk'umwami n'umukiza yaje kudukiza no kuducungura ubu umukizwa kuko Yesu yaje ngaha kwino sugira twitangire aducungure adukize uburetwa twarimo n'ivyaha ya niryo jambo re gukizwa rero je ndemera Yesu nk'umwami n'umukiza wanje niyo mpamvu rero ndi umukizwa koze bavyumvise sinzi gusa abandi ivyo baba bavuga nivyo nyene baba nimba ugira umukizwa ari makango wame nivyo baba bavuga gusa pasteri uvuga ubutumwa ugira iki ariko cyangwa ngo ureke gukina amasinema reka nisekere ngo gukina amasinema ngo nibyo biranga yuko ngukijije oya babajije bakunda kumbaza ijambo rimwe abende warakijijwe bavuze gukijijwe setu ubwo rero ibindi nyine hari akantu bibiribwa ngo tuzobamenyera kubyo bama wowe uri pasteri ngo aririmba kera indirimbo z'Imana ngo turazireka
ibintu nk'ivyo nazo naretse kandi nizo naririmbye n'ubu nta n'abazivuza none bigende gute tugume turirimba indirimbo karabaje ko kandi n'ukuri kuri je naraziririmba nkazumva na madamu n'abana n'ubu ndaririmba rero madamu n'abana muhira turaririmba we nibakubwira kuri indi bikato ntibakubwira urazi ko nashobora gukora indirimbo ikantwara nk'imiliyoni 2 ugaca ubona ngo wataye umwanya umujemo yango n'amavideo yarambwiye ati man izi ndirimbo ukora vraiment zirarenze akagera igihe nk'umurundi mana akayumva agaca yumva ngo ni Israel akabaza ngo umuntu ayimiza indirimbo ngo ninde waca ngo uwo n'umurundi mani wajya mbona ngize ngo ni Israel urumva man ubwa mbere yumvise iryoshe akakubera yumvise uri umurundi agaca yanga n'ubwo buzima wowe uguma wongeza ryari urumva ugakora umuziki kabisa mwiza uryoshe ariko wapi swata ugakora video nziza mugani wa Roveni Sumira akora video akakora indirimbo akagutwara amamiliyoni ukaja za Uganda ugasohora ukavayo ukazana abademo ukaza gukora video ngaho ugacumva umuntu muzima ari namoye ngo kura mugo rukata Aruvini niwe yavuze ati jewe ubu nzoca nimbogisi ndabo umuntu yanyise ko ndirimba urukati ndamurandikira ati bite ni Aruvini twobona kandi ndazazoca agenda ariruka ati umusitara aramamagaye muhuye ingumu ya moto yanayikurasa aguti kuri umva yayikurasa akihana icyaha cyaba fata umuntu akoresha inoti ziwe ngo yarimbye mfunga yarimbye ukato man siyo fresh izo narindira naziririmbye kandi ntibazishigikiye none umuntu nta kintu bashigikire filime zawe uretse ko mperutse hano mu masengesho mu masengesho umuntu arereko aravuga ngo naretse kuyikorera mu by'indirimbo ngo kandi ngo yacanka biti inkoni umva rero uzosanga ndirimbye ariko rero nanone amahera yo kuririmba ni menshi ibintu by'ubuvugishwa uravyizera mbo nka 70% wizera ubuvugisha bivana n'ubwo ari bwo hari ubuvugisha ashobora kuvugisha ukumva kubwiye ibyawe none uceka kubyizera akubwiye ibyawe ibyo wakoze cyangwa ibyawe nyene akavuga ngo hari ubuvugishwa wizera n'ubutizera hari ubuvugishwa bw'inzara hari umuntu akuvugisha ukumva ko umenye nyene ashaka akwiyegereze cyane umuhikasha nibyo nibera muri aya madini bene idana amabanga hama rero boss yavuze ngo turiko turategura ngo the craziness nibyo turi ku kivi tutonda mu gitondo tugataha mu ijoro naha turi nyene babona turi heza ni muhira kwa Beri muri the craziness navuga nanje no kwa Jenita kwa Jenita umugore wanje tuba twanatwitse ariko nari pasteur nyene iki nibiki murabiza abantu muzi the craziness yaje naguciye inyuma na pare none bafana none ufise umugabo w'umukizi wagaca guma yishinga yitwarira Bibiliya n'ikoti imisi yose kuvuga ubutumwa wowe uri umugore ukiri muto nkanje uca wironderera pare nyene hagaje muzobazwa vyinshi none oya nagarije ni director yavyanditse n'undabura ujisho nije navyanditse naho byemewe ko ubu director ndabibonye kugira ngo arinde yandika inkuru ko bavuga ngo abantu bagira suje cyangwa bagira aho bakuye inkuru nyene none nka director yabikuye kugira ngo aca avuga uri pasteur gende muka pasteur kuramburi akanya gusa umunsi umwe cyangwa imisi 2 cyangwa na pare ajya ari gihe tuzosanga ari ya pasteur dushobora twitwari bararengere kumengo ntabakoresha inga ariko nta nizo bakora nitubeshanye la ishinga zabo ni zike none wowe basi ndakubaza wona nawe uri mu mafungo y'imisi ngo ukaryamana n'umugore icyo ngo uvuze kura ko tuzibisaba ubanze ujye ubwadona neza oya uri pasteur sana ube uronke mama pasteur yihangana adashuwa ariko rose nka wewe uba wambaye ibara ndaraje kuvugisha ukuri wowe byihangana oya hareje ya none Kuno byanganya kumara imizi ngaho utamuronga ngari mashinga. Rero imisi ngahe bene damombe ndabikubyitse kuri. Niba uje ufite gahunda yo kuduga imisozi asha aho rero nikibazo. Okay, rero ngaha ni muhira iwacu muri the craziness twe turayikorera ngaha kandi kuba ikorera iragenda neza. Mu minsi iza tuzobatangariza tuzotanga kuyipublia tugire publication yayo abamushoye kuyibona ko twasanze ibitaba byoroshe hari ibitsitaza byinshi na cyane abantu bambere badusitaza muri cinema no kuri kwimana rigidezo je vraiment rigidezo ndanumva none ayitwara aho baranza kwitwara kuko rigide ziratwanka
cyane cyane mu Carama iratwanga ashaka dutwara amatara buri munsi tukaja kwitire tukabura burya na zya filime ducisha muri tenebe no kuri twaragora ashaka gutonda indwi yose udakora kandi abakinyi wabamaze kubicira izindi programme bakaza bakirirwa bicaye bakabura umuriro kandi ntituri bukorere mu nzu atamuriro kuko image ntiri buboneke cyo tudukeneye image nziza ariko amatara ibintu mwe nivyo ariko regidezo tubanira no kuri kwimana jere jidezo vraiment je mu bizango sinditwara leta ko jere jidezo yamba kurare na leta jere jidezo yagereye numva vraiment ariko regidezo ntagali leta nesi yo muri leta oye bungira bazogikemura regidezo nabo nyine baze barashaba imiyaga vraiment ibintu byinshi biko birononeka donc turakora nabi abandi bantu batuma dukora nabi n'abantu bajeje connection niba ari limitere nimba ari bande nta connection dufise urashobora ko filime ubwira uyishize reko bikanka abayira baguma bicika bakanga kubiraba ubona nyine hari ahantu tutaragira turacari inyuma ahandi hantu usanga nkuje genagende Kigali nasanze ubu bafise ama wifi mu mazu bagura kugura Star Time Canal Plus donc biguma byo connection bayuzuye urumvuga umurabi ibikorwa by'abanyarwanda niyo mpamvu ajya views bayaturusha kubera barase connection zikwiye none ngaho uri kuraba ikintu uri kuraba filme igaciguma izunguruka nk'iminota 2 ucumva babaye tubiheba tuyu umuntu nubwo yakina neza ndamuheba bisanzwe kubura kwa amatara na connection amatara tugira ingaruka twese narahize ngire ndabikora ibintu byarase ni challenge zidasanzwe rero ukazobura umuntu akoze cinema yayihejeje no kuri kwimana ntuzoze kumutuka ngo azanye cinema mbi aba yarushe aba yahangayitse mugano wa Ruvini vraiment uzovuga ngo tuzanye ivy'uruvo nanye nzomubona jeri muzana binzobivuga we nawe uzi challenge none ngenzi challenge natwe ko turindira gushikana saa 6 z'ijoro turindiye ko amataraza basi niyo saa imwe tuyi profit kubera iki abantu bace bashaka kwiyorohereza bagace bashaka guhenda abafana none twe muri G5 duhadisi bashutinga ngo no kubera amatara turayarindira nkubu turacari kuri tera ubu nisangara si saa 3 z'ijoro turacari kuri tera amatara je mu kanya tugomba yo dukore makazi heze nabandi baza barakora rero barindire baduha ibintu byinshi ariko challenge zirahari okay katurikana nivyo bivuze nyene ubwo ngira irimo kwihana numvise yuko bari mu kuduha umuriro kuriye sinzi reka dukina nta kundi cyo kunca inyuma na Marita bazovyemera bibonye cyari twahejeje nuko reka rero dushimire ni muduhe twica kanyota dushimire abakunzi bacu abakunzi ba G5 Media TV mwandanye mudukurikirana mugire sabone mu subscribe mu partage kugira ngo ino TV ishorogera kure muri kazoza izoba TV nini cyane mu minsi iri imbere izoba TV iteye imbere cyane nukuri kw'Imana ndabijeje Imana iturinde iduha amahoro ndazi izoba TV nziza cyane kandi izofasha impano z'abantu bose idacaguye Zadamuheke ya shani gahera bose aragwaye nuko umwake ugatugwaza none sisi ndgwaye mayenereje nese bana gufundurira bose regiye nikeya wowe kufundura ntumva ko byari kukugora arona enjoy sangana arona Tanganyika keya sizihize. So guys, thank you so much. Boss wacu ntavuga cyane avuga nk'umuboss avuga nk'umuntu yihaye nuko yabaye abwisi rero bino ngihara narwaye mukube mukora subscribe ziravuga avuga nk'umuratinze vuga nk'abantu biza normalement en fait en fait please wait buke nabyo nyine Okay, reka tubibutse mukore subscribe nanone mugire share mugire na comment kuri channel ya G5 Media TV. Okay, ciao. My name is Aber Ndwaye yaga. Je baranzi bitumukunda. Uyu umwe. Thank you. Je baranzi bro. Merci beaucoup. So turashe kubandanya rero. Yeah.